Good evening. Mwiriwe, I'm glad to see you all, ndahimbawe no kubabona mwebwe mwese. and I hope you are ready to study. Nizera ko mwiteguye kwigira hamwe natwe. It's a very interesting topic, Ni ikigwa cyiza kandi gihambaye. and I pray that everyone may pay attention. Ndasenga ninginga kugira ngo umuntu wese abe yiteguye kandi ahagaze magabo kugira ngo agikurikirane neza. Yeah, because for the sake of time, I may be rushing. Kubera ko kubw'umwanya nshobora kugenda nihuta, But take notes ariko muze muragira ico mwanditse kugira ngo musigarane, so that later you can even review it at your home. kugira ngo nubwo mwoba mwasubiye mu mihira yanyu mushobore kongera kubisubiramo. Let's have a word of prayer before we start. Mudukundire dusenga imbere yuko dutangura. Dear God, Mana dukunda, you created us, waturemye and you know what we need. kandi ukabuzi ivyo dukenye. And you know that we need the truth, Ico dukenye urakizi n'ukuri, the truth that comes from you. ukuri kuguturutseko. So may you teach us, None rero ndakwinginze ngo twigishe, and especially give us your Holy Spirit, kandi mu buryo budasanzwe duhe umwanda wa mwemuye, as the Bible says, that he may lead us into all truth. nkuko Bibiliya ivuga ngo uyo ni wazobigisha ukuri kose. So we want to be taught of you, Lord, Turagomba rero kwigishwa nawe Mwami, and that what we learn kugira ngo ibyo twiga byose may transform the way we think and the way we understand. biduhindura uburyo twiyumvira n'uburyo dutahuramwo ibintu. So may you be with each and every one of us here, Turakwinginze ngo ubane n'umwe umwe wese muri twebwe hano, and that we may have a blessed study. kugira ngo tugire ikigwa cyiza kandi gihezagiye, In the name of Jesus Christ. mu izina rya Yesu Kristo, Amen. amen. The USA in Bible prophecy, Leta zunze ubumwe za Amerika mu buhanuzi bwa Bibiliya. of course, Ego nivyo, you would wonder, like, looking at the things that are happening in the world, urashobora kwibaza uti witegereje ibintu biriko biraba mu isi, and looking how the USA is actually in the forefront, n'ingene leta zunze ubumwe za Amerika zisa nk'izigaragara nk'iziri imbere muri ivyo bintu. then you would wonder if God wouldn't have said anything about it. Ivyo rero byo gutera kwibaza nimba Imana koko itigeze igira ikintu na kimwe ivuga kuri iryo hanga. So today we're going to see it. Uyu munsi rero turaja kubirabira hamwe. Stick with me. Ndabinginga rero Let's ngo go to tujane Revelation chapter 13. tugende hariya mu byashuri umutumwa Yohana n'igice cya 13. Revelation chapter 13, we read verse 1 to 2. Turasoma uriya murongo wa mbere n'uwa kabiri. This is John telling us the vision he had. Uyu ni Yohana adushikiriza inzozi n'iyerekwa yagize. He said, Yagize ati, "Then I stood on the sand of the sea. gihagarara ku musenyi wo mu kiyaga, Then I stood on the sand of the sea, gihagarara ku musenyi wo mu kiyaga, and I saw a beast mbona igikoko ciburuka rising up out of the sea." kiva mu kiyaga kiva mu kiyaga. So basically it's like John stood on the sand of the sea, and then he saw the beast rising up out of the sea. Aha mu binyakuri nk'uko bitahurika nuko Yohana yari ahagaze ku musenyi wo ku kiyaga maze abona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga. And that beast, Ico gikoko he had 7 heads and 10 horns, cyari gifise imitwe indwi n'amahembe 10, and upon his horns there were 10 crowns. kandi ku mahembe yaco hari imigara 10. And on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. No ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Verse 2. Murongo ugira And the kabiri. beast which I saw was like unto a leopard, Ico gikoko nabonye cyasa n'ingwe, and his feet were as the feet of a bear, amajanja yaco yari ameze nk'ay'idubu, and his mouth as the mouth of a lion. akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe. And he says, and the dragon Abandanya agira ati cya gisato
The dragon gave him his power, kigiha ububasha his bwaco throne, no kuja ku ngoma yaco and great authority. n'ubutware buhambaye. Which dragon are we talking about here? Mbega iki ni gisato kihe turiko turavuga ngaha? Yesterday we saw Revelation chapter 12. Ejo hahise twararabye hamwe byashuri mutumwa Yohana gice ni ca 12. Right? Siko. Those who were here Abari ngaha with Joachim. hamwe na Yohakimu. Revelation chapter 12, and we saw the dragon, Mu byashuri mutumwa Yohana 12 twabonye yuko iki gisato which was wroth with the woman, ni against the woman. gisato cari kirakariye umugore And gifite he went to inzigo make war at the cari seed of the woman. kirigira ngo kitanguze intambara ku ruvyaro rwiwe. And we saw that this beast is none, or this dragon is none other than Satan Kandi himself. twarabonye yuko iki gisato atari kindi ahubwo ko ari Satani ubwiwe. Did we see that yesterday? Ivyo twarabibonye ejo hahise. So now the same dragon None rero ca gisato nyene gave power, nico catanze ububasha his own seat or his own throne, n'inganji yaco and authority to this leopard-like beast, n'ububasha kuri iyi ngwe yari imeze nk'igikoko which had 10 heads, ifise imitwe no, 10, 7 heads and 10 crowns, imitwe ndwi n'amahembe 10 and 10 crowns. hamwe n'imigara 10. So the dragon, Iki Satan, gisato arico Satani gave power cyahaye ububasha to the beast, igikoko. and the beast had what? Igikoko naco Let's look at it so that we can know which beast kikagira it iki. is. Ibi bintu tubira bisubireko kugira ngo tubizirikane neza. He had what? Gifise iki? 7 heads. So Imitwe ndwi. we're going to see 7 identifying marks that will help us know what kingdom this beast represents. Turaja rero kuraba ibimenyamenya ndwi biheza bikatwereka atakwihenda ico iki gikoko gisigura canke kigereranya. We won't take them from anywhere else, but from the verses we read Kandi ivyo from the Bible. bimenyamenya nta handi tubironderera uretse mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Let's go. Mu dukundire rero tugende. The first one is, Ikintu ca mbere ni it will receive the beast power, kizoronka ububasha bw'igikoko. or the dragon. So It would receive the seat of its government from pagan Rome. ico rero cyategerezwa gukura inganji yaco muri Roma ya gipagani. Remember that the dragon had given Mwibuke yuko ca gisato the power to cari cyahaye ububasha Rome. Roma. And then that beast will be, Ico gikoko kandi or kizoba that power will be a worldwide system of worship. canke ubwo bwami buzoba ubwami bukorera kw'isi yose mu bumwe runaka. And then it will speak blasphemy. Kandi kizovuga amajambo It y'amarogotano. will persecute Kandi God's people. kizohama abantu b'Imana. It would reign for 1260 years. Kizoganza inganji yacu izomara imyaka 1260. And its deadly wound will be healed. Kandi uruguma rusa nk'ugwocishe ruzokira. And the number of this beast will be 666. Igitigiri caco naco azoba ari igitigiri amajana I didn't read all the verses. Sinasomye imirongo yose. But if we read verse 3 ariko in hamwe Revelation 13, woja muri kijya gice ca 13 tugasoma umurongo wa 3, it says, and I saw one of his heads as it were wounded to hagira death. hati muri ya mitwe yacu mbonamwo umwe usa n'ukomeretse akagirire. And his deadly wound was healed. Uruguma rwocishe rurakira. And all the world wondered at the beast. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira. But we know what beast is that reigned 1260 days. Murazi Because we muramaze saw it kumenya yesterday. I don't want kubera to ko go ejo back to it. twabibonye muramaze kumenya ico gikoko kigereranya
kizoganza iminsi canke imyaka 1260. We had seen it, right? Ibyo twarabibonye. Which beast is that? Mbega twabonye kari ikihe ico gikoko kigereranya? Papal Rome. Ni Roma ya Gikristo ihagarariwe n'abakuru b'idini ry'Iroma. So the question is this: Ikibazo rero ni, does the Bible or Revelation predict the rise of the new world? mbega ubu Bibiliya canke Revelation. ibyashuriwe biratwereka, Does it predict biratugabisha kuzobaho kw'isi nshasha? the rise of the new world, meaning the word that they didn't know at that time. Isi nshasha, mu yandi majambo agace ko kw'isi katari gasanzwe kariho. Let's see. Reka tubira. And does the Revelation predict the rise of the United States? Mbega n'ibyo kuri ubuhanuzi bwoba bwarigeze kuvuga ibijanye n'ihanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? That's what we're going to see. Ibyo nabyo turaja kubira. Does Revelation predict what the United States will do in the end time? Mbega ubuhanuzi hoho bwoba bwarigeze kuvuga ico Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokora muri kazoza? These are questions that we're going to try to answer Ibyo ni bimwe mu bibazo tuja kugerageza gukijya nino mu kubitangira inyishu through the Bible. Duciye muri Verse Bibiliya. 11. We are still in Revelation chapter 13. Ni byashuri mu tumwa Yohana 13:11. It says, and I beheld another beast. Ati nuko mbona ikindi gikoko, kandi mbona ikindi gikoko. But before we go, Ariko imbere yuko what beast was, what did we see first? What power does this represent? Mbega I just want to repeat myself iki because gikoko I just said it. twabonye ngomba gusubiramwo bwanje. Iki gikoko ca mbere twabonye kigereranya iki? Papal Rome. Ni Rome Are we together, ihagarariwe all of us? n'ubupapa. Because you will persecute for 1260. Kuko iyo niyo And that yatama. was one of the clues that we have seen. I don't want to go. Ibyo singomba kubisubiramo kuko ariyo yahamye mu myaka 1260. Because otherwise, I'm going to lose time. Kuko woca usanga ntakaje akanya hamwe noza If ndasubira you inyuma. didn't follow yesterday, Ubaye warabikurikiranye ejo hahise, then you will need to ask questions, and I hope that the answers will be given. ubaye rero The answers will be utabikurikiranye, given. ubaye utabikurikiranye urabaza ibibazo kandi twizera ko inyishu zizotanga. So, verse 11 now, Murongo wa 11 noneho. it says, and I beheld another beast Kandi mbona ikindi gikoko coming up out of the earth. gisokorotse mw'isi. The first beast that we just read came out of the sea. Icya gikoko cya mbere twabona cyavuye mu kiyaga. And the sea represents many people. Kandi ikiyaga iri jambo prophecy. rigereranya abantu benshi, umugwi w'abantu benshi. But now he says he came out of the earth. Noneho tusomye yuko ikico kivuye gisokorotse mw'isi. And he had two horns Kagira amahembe abiri like a lamb. nk'ay'umwagazi And he w'intama. spake as a dragon. Maze kikavuga nk'igisato. So imagine, Nimwibaze. you see a beast that comes with two horns like a lamb. Mukabona igikoko kije gifise amahembe abiri nk'umwagazi w'intama. A lamb is known for being non-aggressive. Intama mu bisanzwe izwi nk'igikoko kigenza buhoro, Right? kitagira amahane cyane. But it spake as a dragon. Ariko igitangaje hano bavuga ngo kivuga nk'igisato. Okay. What beast is that? Mbega ico ni igikoko bwoko ki? Who could this be? Mbega iki coba ari igiki What neza? kingdom would this represent? Mbega iki gishobora kuba gihagarariye ingoma iyihe canke ubwami ubuhe? The clues. Icambere It would arise at the correct time. nuko ico gikoko kizohaguruka kizogaragara mu gihe nyaco. Verse 10, what does he say? Umurongo w'icumi utubwira iki? Revelation chapter 13. Ni ibyahishuriwe mu tumwa Yohana 13. He that leadeth into captivity shall go into captivity. Namba umuntu yagererewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Here is the patience of the saints and Aho the niho faith of the kwihangana saints. kw'abera guserukira
bona ukwizera kwabo. Okay. One thing we have seen Ikintu twabonye aha is that the previous beast nuko cya gikoko cya mbere would reign or will trample and persecute God's people from 538 to 1798. cyategerezwa kuganza uhereye mu mwaka wa 538 kigahama abantu b'Imana gushika 1798, mu 1798, which is exactly 1260 days. ico kiringo kingana rero Yes. n'imyaka 1260. And we have seen what happened in 1798. Mbega twarabonye ni gike cyabaye mu mwaka It also was given yesterday. w'1798 naco nyene cyaratanzwe ejo hahise. This was the time of the French Revolution for Aha those ni who mu have gihe studied cya history. revolution française kubize kahise, Right? sivyo? And there was Napoleon, Kandi aha tuca twibuka Napoleon, who was the ruler of France at that time. aho yariwe mutware w'Ubufaransa muri ico gihe, And he sent his general, ariko Berthier, kandi akaba yarungitse umugenerale wiwe Berthier to Rome, and he took the Pope captive. I Roma kugira ngo agote afate mpiri umukuru w'ishengero ry'i Roma, umupapa yari ico gihe. And they took him and put him in prison. Kandi Berthier yakoze ico bamutumye kuko yaramufashe mpiri amushira mu gasho, Not in Rome, but in exile. atari i Roma ariko hanze yaho, no kuvuga Do you know Malta? mu kindi gisagara, mu kindi gihugu. Malta harabahazi, That's where actually the Pope died. aho niho uyu papa yafiriye. Those who know history know, they can tell that. Abazi kahise barashobora kutubwira ibyayo So, makuru. basically, None rero mu binyakuri at that time, the papacy received a deadly wound. no kuri uyo mwaka, aho tuca tugaruka kuri wa murongo ugira ngo uruguma rwocishe, niho ingoma y'ubupapa yagirira uruguma rwagereranya nko gupfa. And for some years, there was no Pope. Kandi haraciye igihe cy'imyaka runaka ata If it's mukuru not 3, w'ishengero something ry'i like Roma that. ariho 2 or imyaka 3. 2 nk'itatu ko. And then after, of course, they elected another Pope. Ariko kandi inyuma bahavuye bashiraho uwundi. But he did not have the power that he used to have before, the Ariko universal ibijanye power. n'ububasha yari asanganywe bwari bwagabanutse kuko ntiyari agifise ububasha bwo gutegeka hose. And then Revelation 13 says, after that, that's what John said. None rero ibyashuri mu tumwa Yohana 13 avuga ngo inyuma y'ivyo He beheld another beast that had 2 horns. niho rero like a yashoboye lamb. kongera kumva iby'igikoko cya kabiri gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama. And that was after 1798. Ivyo kandi hari inyuma y'umwaka w'1798. So that nation came at the time predicted. Rero ico gihe byaje mu mwanya wari waravuzwe, wari warahanuwe. Clue number 2. Iyindi ingingo ya kabiri, It arose in the correct place. no kuvuga ico gikoko cyagaragaye mu kibanza nyaco. Where did it come from? Out of the sea or out of the earth? Mbega What does cyavuye verse mu 2 say? kiyaga canke mw'isi? So out of the sea, Bibaye rero we saw that it's where there is many people. rero mu kiyaga twabonye yuko bigereranya abantu benshi. Prophetically, out of the sea represents many people. Mu buhanuzi iyo tuvuze amazi canke ikiyaga n'abantu benshi. But earth, Ariko isi it's like in an uninhabited place. ni nk'ahantu hataba abantu mu karere kagaragara. What nation could that be? Mbega iryo ryategerezwa But it kubihangiriye. could mean like that because maybe they didn't know that place at that before Bashobora that kuba time. babigereranya uko kuko muri ico gihe ico kibanza nticyari kizwi, ntibari bakizi. You know when the explorations took place, when they had to go Amerigo, Vespucci, and this and that. Muribuka aho abahinga bagenda barondeza baja ijya nino bakaja ku mugabane wa Amerika, uko They found byagenze India, they found bakaronka America, and Ubuhindi, many other Amerika n'ibindi bibanza bitandukanye. And they were like, we discovered Bo other bakoresha places. imvugo ngo twubuye.
as if no one exists, or as if it did not exist at that bisa time before nkaho that. ari ikintu bazanye gishasha kitahoraho. So now, clue number 2, it Ingingo- came out of the earth. ingingo ya kabiri ni uko icyo cyo kizanana mu isi. So this I have already said, but it had the 2 lambs, 2 horns like a lamb, and it ariko spoke as a kikagira dragon. amahembe abiri nk'umwagazi w'intama kikavuga nk'igisato. Clue number 3. Ingingo ya gatatu. Wait. Okay, the difference between the two: the first beast came out of the sea, and the second beast out of the earth. Ubudasa bw'ibi bikoko bibiri, cya mbere kiva mu kiyaga, cya kabiri kikava mu isi. Just for the sake of making it clear what I have already said, kugira ngo bitahurike ibyo twavuze ntimugire amakenga. Revelation 17 verse 15, Ibyahishuriwe umutumwa Yohana 17 umurongo wa 15, it says, the waters which you saw, agira ati ayo mazi wabonye where the harlot sits, aho maraya yicarako are peoples, niyo moko multitudes, n'amakungu nations, and tongues. n'amahanga n'indimi. So that clears it up. Ibyo rero bica bikura amakenga ku bijanye n'amazi n'imbagereranya If seas abantu benshi. represent a population area, a populated area, Nimba rero ibiyaga bigereranya ahari abantu benshi, then the earth must represent a relatively unpopulated area. rero mu isi nayo ikigereranya mu buryo budasanzwe ahantu hatari abantu benshi. Clue number 3. Intambuko igira gatatu, It will be a new nation. iri rizotegerezwa kuba ari ihanga rishasha. Okay. Which nation came after 1798? Mbega nirihe hanga Into existence. ryavumbuwe inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo icenda n'umunani? When was the independence of the United States? Mbega ni ryari leta zunze ubumwe za Amerika They zikukiye? just celebrated how Ziheruka many years? kuninaha z'isabukuru y'imyaka ingahe? 450 years. Independence. Imyaka amajana ane na mirongo itanu. Yes. So it was 1775. It was around the same time. Bisa nkaho byari byegeranye n'iki gihe nyene twamaze kubona. Okay. So it will be a new nation. Rizoba ari ihanga rishasha. Then I saw another beast. Let's read again. Coming up out of the earth. Nuko mbona So ikindi it's gikoko another kivuguruza. beast. It's a new beast. Ni It's a kindi- new kingdom. N'ikindi gikoko ni ubundi bwami n'irindi hanga It was not existing before. ritari risanzwe ririho mbere yaho. Okay. Do you remember this? Muribuka ibi bintu? Daniel chapter 2, Ni Daniyeli igice cya kabiri, Daniel 7 Daniyeli igice c'indwi and 8, n'umunani. and now we are here. Ubu Revelation 13. tugeze hariya mu What do these byahishuriwe. things have in common? Tugeze mu gice cya 13 cy'ibyahishuriwe Yohana. What do these things have in common? Mbega ibi bintu bifitanye isano rihe? Clue number 4. Intambuko igira kane, It would rise up rapidly. kandi iryo hanga rizogaragara mu buryo bwihuta. How? Mu buryo buhe? I saw another beast coming up out of the earth, Ati mbona ikindi gikoko gisokorotse mu isi, and it will come up, kiza kibangutse. springing up rapidly. Mu yandi majambo no kuvuga ni ibintu byabaye mu muvuduko. When you plant a seed, Iyo uteragiye urubuto canke how long urugemwe, does it take to come? rufata umwanya ungana iki kugira ngo rusubire ruduge? It depends with what seed, right? Biravana n'urugemwe canke urubuto wateragiye. One thing I remember, we were doing some farming there in Denmark, Ico nibuka twarigeze gukora ibijanye no kurima hariya muri Denmark, and I planted some pumpkin seeds. maze nteragira imyungu, And I think it took like 2 weeks before it could come out of the nibaza the ko earth. byamaze indwi nka zibiri imbere yuko byongera bikaseruka. So it doesn't come so fast. It Rero doesn't spring up ntibyabangutse ngo rapidly. bize mu buryo bwihuse. But here coming up, he says like just rapidly. Ariko iri This is jambo like the Hebrew translation. iri jambo ryakoreshejwe ngaho rigereranije n'ijambo ry'Igiheburayo bisobanura ko byihuse gose. Okay. That nation Iryo hanga
we can already guess which one it is. turashobora kuba twamaze gutahura iryo ari ryo, Right? sivyo? Which one is this? iri hanga niri The United States of America. ni leta zunze ubumwe za Amerika. Clue number 5. Intambuko igira It will gatanu, be a democracy. lazoba ari hanga ritwarwa mu buryo bwa How do we demokarasi. know? Mbega ibyo tubimenya gute? It had 2 horns like a lamb and a spake as a dragon. So rifise amahembe abiri what nk'ay'umwagazi does it w'intama. mean, the 2 horns like a lamb? Mbega aya mahembe abiri asobanura iki? It would, wait, it was not. Okay, 2 horns like a lamb. The 2 horns represent actually 2 political parties in Rero America. Which ones are those? aya mahembe abiri agereranya imigambwe ibiri iri hariya muri leta zunze ubumwe za Democrats Amerika. and Republicans. Only 2. n'abademokarate na hamwe n'abarepublika, And they are all ruling together. Kandi One abo- rules a term, another one another term, or and vice versa. batwara babangabanganwa, umwe iki kiringo abandi ikindi kiringo. Clue number 6. Intambuko ngingo ya gatandatu, It will have a worldwide influence. iryo hanga rizogira ubwaku ku isi yose. Okay, how? Gute? Verse 12. Murongo wa 12, It says he exercises the authority and the power of the beast, the first beast. kiganzisha ububasha bwose bwa ca gikoko ca mbere, That was before him. ca mbere. And he causes the earth and those that dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. Kigobera isi yose n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakiza uruguma rwocishe. Okay, does the USA have a worldwide influence? Mbega mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika zoba zifise ubwaku ku isi yose? Does it? Who can give me a very recent example? Ninde yompa akarorero ka hafi aha kerekana ivyo yuko leta zunze ubumwe za Amerika zifise ubwaku ku isi yose? The USA is that side. Let me just help you. Leta zunze ubumwe za Amerika ziri kuri ruriya ruhande In America. hariya muri Amerika, And then there is Asia over there. maze hakaba Aziya mu rundi ruhande, And there is Iran. hakaba na Irani, And the USA's. maze leta zunze ubumwe za Amerika These people are not respecting the peace treaty. ataba bantu nibariko barubahiriza amasezerano y'amahoro, Then they decide maze bagahitamwo we're going to attack them. kugenda kubatera. Do you understand that? Ibyo bintu murabitahura? It's as if you have a child who's not listening to your laws, to your, Ni nkaho to your. woba ufise umwana Rule. atumvira amabwirizwa yawe, Then you're like, I'm going to correct my child. ati none rero ko wanse kunyumvira ngira ndagukosore. You understand that? Ibyo bintu So murabitahura? that also would explain how it speaks as a dragon. Ibyo nivyo biheza bigaca bisigura ingene iki gikoko kivuga nk'igisato. But we're going to reach it. Ariko turabishikira. Clue number 7. Ingingo igira indwi, It will change its character from a lamb to a dragon. azohindura How? imifato yiwe bive mu mwagazi yerekeza mu gisato. Before I reach it, because I have it here in the presentation, but let me ask you, how does a dragon, how do you think a dragon would talk, would react? Mbega mwibaza ko iki gisato canke igisato co vuga gute canke co kwigenza gute? Do you think it would be peaceably, Mbega wumva co bikinyamahoro like a lamb? nk'umwagazi w'intama, Or it will come with its, canke kizanye ne I will spit fire on you if you don't do what ndagucira k'umuriro nutakora Because ivyo dragons, we know them as they spit fire, right? It's like, kubera if you yuko read in books. ibisato tuzi ko bicira umuriro nyene. Right. Jesus is the Lamb of God. Yesu niwe ntama w'Imana. How does he act with us? Mbega abana natwe gute, atwigenzamwo gute? He comes gently Agendesha buhoro,
And he tells us, he shows us his love. akatwereka urukundo rwiwe And he begs and pleads with us to go to him. maze akatwingingira akadusaba ngo tumuhungireko. Is that true? ko siko biri. But this one spoke as a dragon. ariko iri hanga ryo rivuga nk'igisato. Now, how does a nation speak? mbega How does a country speak? How? igihugu kivuga gute canke ihanga rivuga gute? Through laws. bica mu mategeko. Does Burundi have its laws? Burundi burafise amategeko yabo. Doesn't it? siko biri. Every nation has its laws. igihugu cyose gifise amabwirizwa n'amategeko. And that's how it speaks. That's how it is identified. kandi uko niko duheza tukakimenya tukamenya uko kivuga. So through its laws and legislative bodies, a nation speaks. rero biciye mu mategeko n'ayandi mabwirizwa. Like legislative bodies, it's like the Senate, the Parliament. ni nk'izi nama z'abashinga amateka nkenguza amateka. And that's how a nation speaks. Because the Senate and the Parliament, they vote on the laws of the country, isn't it? kubera ko nama nshinga amateka nkenguza amateka nizo zishinga amategeko. Except that in some countries there can be a president who can say. uretse ko hari ibindi bihugu usanga kuri bihugu aribo bagira bati nibigenda uko The president can go against it or can just say, do this. bashobora kuvuga ati nibigenda uko canke akabica kubiri. But anyhow, it's the laws. ariko uko bigenda kose And the verse 12 says, murongo wa 12 he uravuga exercises all the power. nuko kiganzisha ububasha bwose bwa ca gikoko ca mbere. Okay. What power did the first beast has? mbega igikoko ca mbere gifise ubuhe bubasha? What did it have? Cabukuye. What power was the first beast, which was paper Rome? Ca gikoko ca mbere twabonye kari Roma ya gipapa. What power was it exercising until 1798? mbega n'ubuhe bubasha iyo nganji yari ifise gushika mu 1798? He was making war against the saints. kwari ukugaba ibitero kubera bisumba byose. So if you don't accept to follow ni nkaho what bagira they bati say, udakurikije ibyo bavuze canke bashinze, then you will suffer for it. ibyakurikira n'ingaruka You will zabyo be kuri wewe. persecuted. araheza bakaguhama. How does the US do that? mbega ni gute leta zunze ubumwe za Amerika nazo zibigenza uko? We will see it. turabibona. Verse 15. 15. And he had power to give life. This Yeah. is that leopard-like beast. gihabwa 15. Yes. gihabwa guha ico gishushanyo c'ico gikoko guhumeka. So he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast ngo ico gishushanyo c'igikoko should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. kivuge kandi cishishe abatazogisenga bose. Okay. So he received power kizoronka ububasha so that it can give life to the image of the beast. kugira ngo gitange guhumeka canke ubugingo ku gishushanyo c'igikoko. First we spoke about the beast, bwa mbere twavuze ivy'igikoko, which we saw with 7 heads, twabonye ni gifise imitwe indwi, which was paper Rome. kandi ico kikagereranya And ingoma now ya we're talking Roma. about the Igikristo. image of the beast. none ubu tuvuze igishushanyo c'igikoko. Okay, how do you see an image of something? mbega ni gute ushobora kubona igishushanyo c'ikintu? An image looks exactly like what it represents. igishushanyo rero mu bisanzwe kigereranya ico nyene giserukiye. Right? You can say that a picture of me is an image of me. rero urashobora kuvuga nk'isanamu indanga jewe niyo shusho yanje. True or false? sivyo? Okay. So, an image of the beast igishushanyo c'igikoko will have to be then
kizoba rero something that you look at it reminds you of the beast. ikintu ushobora kwitegereza maze kikakwibutsa ico gikoko. Okay, and then what we just saw with the USA rero nkuko tubihejeje kubibona na leta zunze ubumwe za Amerika is that it's going to speak as a dragon through its laws. nuko kizovuga nk'igisato biciye mu mategeko yacu, Right? yego. So it's going to be persecuting nuko rero izo hama persecuting God's people ihame abantu b'Imana because they don't want to follow kubera ko batifuza gukurikira certain rules. amategeko ya Are Satani. we together? Turi kumwe gushikaho. Okay, we will see how that's going to be. Reka turaraba ingene ivyo bizogenda. So, the papacy, ubupapa what he was doing, for example, in the Dark Ages, nigiki bwakora na cyane cyane muri ijya myaka y'umwiza. when you read the history like in the 7th century, cyane cyane iyo usomye kahise mu kinjana ca 17 you will see that it was forbidden to possess or to read the Bible. muzobona kandi mumenye yuko bitari byoromerewe kuba ufise Bibiliya canke How ugisome. many have already read something like that in Ni history? bangahe bamaze gusoma ivyo bintu muri It kahise? was forbidden. Ivyo bintu cari kizira. If you are caught with a Bible, hamwe wofatwa bakagusangana it was Bibiliya, penalty of death. ivyo byasobanura ko ari igihano c'urupfu. The people who chose to have the Bible abahisemwo kugira Bibiliya are those we have seen like the Waldenses who went to hide themselves. nk'aba bandi twabonye baba Waldense bahitamwo kuja kwihisha. So they would live in the caves, in the mountains, abo nibo bashobora kuja kwinyegeza mu masenga y'amabuye no mu misozi so that they can be able to follow what God says through kugira His ngo word. bashobore mu by'ukuri gukurikira ivy'Imana ivuga. So if you choose to go against what the church was saying at that time, igihe muri ico gihe uhisemwo kugenda uhushanije n'icishengero ryaganze ico gihe ryaba ryashinze, you would risk your life. ivyo byasobanura If you ngo are uri kushira mu kaga ubuzima bwawe. So the image of the beast ibi then, rero bisobanura yuko igishushanyo c'igikoko it will try to copy the same thing. bisobanura ko kizogerageza gukora nk'ivyo nyene. That if you are against the laws that will be in place, bigira biti ni waba utemera amategeko yashinzwe, you risk your life. ubuzima bwawe buzoba buri mu kaga. Okay. Okay, You need to choose. ni wewe wo guhitamo. Am I going to follow the Bible, Mbega ndahitamwo gukurikira Bibiliya, or I'm going to follow what the government is going to be saying? canke ndahitamwo ivyo leta ziri bushinge? How can this possibly happen actually with the United States of America? Mbega none ibi bishobora gushika gute kandi bishikijwe na leta zunze ubumwe za Amerika? You know, Murazi I thought some years ago namye niyumvira mu myaka when I ishize, was studying these things, igihe nariko niga ibi bintu, the USA leta zunze ubumwe za has its Amerika constitution, irafise ibwirizwa shingiro, and their first amendment, kandi ibwirizwa rya mbere it says that no one should be forced on the matter of religion. rigira riti ntagire uhorwa canke agambirizwa kubijanye no kwemera. So then, having that in their constitution, babaye rero bafise ico kintu muri bwirizwa shingiro ryabo, the Bible would sound like this cannot be. They cannot go against their constitution. rero bibiri cigira iti ibi ntibishoboka kuko batoja kubiri n'ibwirizwa So shingiro what the ryabo. Bible is saying is not going to happen. rero ivyo bibiri ivuga nibaza ko bitazoshika. Wait a moment. ariko rindira gato. I wish I would have put it on. I saw in 2014, narabonye mu bihumbi 2015 actually, na 15 a video video
of the Senate y'abasenateri in the US, hariya muri leta zunze a ubumwe za Amerika. woman who was proposing, Umukenyezi yariko ashikiriza saying that agira ati the government should enact laws leta itegerezwa gushira amategeko a law that requires every citizen of the USA to go to church. itegeko risaba umwenegihugu wese wa Amerika kutumbera urusengero, To go to church. kuja ku rusengero, But she says of their choice. ahisemwo, But she says on Sunday. ariko akongerako ati ku munsi wa dimanche. And then she said, she backed it up saying, Maze abandanya ashimangira agira ati she was an elderly woman. kuko yari umukenyezi yageze myaka yegeye imbere, Maybe she was like 70. yari nko mu myaka 70 uko. She said, like, when I was young, Ati igihe nari nkiri muto there was no violence as there is now. nta bugizi bwa nabi bwariho There nk'uko was buri no munsi. robbery. Nta busuma. And do you know why? Mbega uzimvo Because everyone went to church. kubera ko umuntu wese yaja ku rusengero, And we were taught good manners. maze tukigishwa imyifato myiza. But now people don't go to church anymore. None muri iki gihe nta ukija ku rusengero. Actually, the debate was about gun control. Mu bisanzwe ikiyago canke ikiganiro cyari gihagaze ku kungene bashobora kugenzura ibikoresho bikira umuriro w'inkoho. So she was like, Rero yari kagira ati if you say you take away the guns, hamwe wogira ati ngomba ndabaki izo nkoho mutunze, it still will not solve the issue. bizoboneka It will not solve the issue. bizoboneka nkaho tutariko dutora umuti w'ikibazo. But if there is a law that requires everyone to go to church, Ariko hamwe hobibwirizwa risaba uwo ari we wese kuja ku rusengero, then they will be taught. aho niho bazoheza bakigishwa. But the amendment says that you should not make laws Ariko ingingo y'ibwirizwa shingiro bivuga ko regarding religious matters. yuko atategeko rikwiye kubaho rifatiye ku byo kwemera. But since long they have been discussing about this. Ariko haciye imyaka bama bariko baraharira ku by'iyo ngingo. Since 2014, how long has it been now? 12 Uhereye years. 2014 haciye imyaka ingana iki gushika ubu? 12 years. Imyaka 12. How many have heard of Project 20? Was it 2025? Ni bangahe bamaze kumva ivy'umugambi 2025? There is a huge book that was Hari written. urutabo amahanga rwanditswe. And there is also some like a big part about worship. Kandi no muri urwo rutabo rwitiriwe Project 2025 harimwo uyo mugambi nyene ujanye n'ivyo gusenga. So the clock is running out on America's freedom. None rero isaha iriko isa nk'irengana kubijanye n'umwidegemvyo muri leta zunze ubumwe. Because they had freedom of speech, freedom of religion. Barafise umwidegemvyo wo kuvuga gushikiriza iciyumviro wo kwemera. But how about today? Ariko si uyu munsi. Do you think it's still the same? Mbega mwibaza biri cyaro uko vyari? I can tell you, like during COVID time, nobabwira yuko mu gihe cha COVID how many doctors have been like, how do you call it? n'abadokteri bangahe How many doctors have been silenced? Even their accreditation was taken away. Ni bangahe abadokteri bacecekeshejwe mbere n'uburenganzira bwo gukora bakabwako? Because they were not agreeing with the COVID rules that were there. Kubera ko batashobora kwemeranya n'amabwirizwa ajanye n'ivya COVID yari yashinzwe. Is that freedom? Mbega uyo n'umwidegemvyo? More is about to come. N'ibindi bigiye kuza. So listen to this. They say, this is Chief Justice William Rehnquist. Mushikirizamanza mukuru William In the USA, the wall of separation between church and state is a metaphor based on bad history. Rero uruhome rutandukanya leta ni shengero ni ngereranyo ihagaze gusa kuri kahise.
So remember, First Amendment is that you have to separate religious matters and the government matters. rero So- mwibuke itegeko ryavuga riti ni ngombwa hatandukanywe ibya leta n'iby'idini. So church and state have to be separated. Ibi byasobanura yuko leta n'idini byategerezwa kuba bitandukanije. But the Chief Justice of the Supreme Court, Rero uyu mushikirizamanza mukuru muri sentare he says nkuru that's based on a bad history. yagize ati ibyo bihagaze kuri kahise kabi. He says, a metaphor which has proved useless as a guide to judging. Icyo cyarakoreshejwe nk'ikidafise ikimazi mu byo guca urubanza. It should be frankly and explicitly abandoned. Bisaba mu binyakuri kandi mu buryo butomoye guhebwa. The St. Louis Dispatch, 1991, yo mu gihumbi n'amajana icenda mirongo says, icenda na as the rimwe. second century of the Bill of Rights draws to a close, the Supreme Court is redefining what religious liberty will mean in the 3rd century. Rero uko ikinjana cya kabiri cyariko gisa nk'ikirangira urwego rukuru rw'ubucamanza rutegerezwa kongera gutomora ku bijanye n'umwidegemvyo wo kwemera mbere n'icyo ikinjana cya gatatu gikwiye kubisobanurako. Broadly, Mu buryo the bwagutse court's new approach helps conventional religions while hurting unconventional ones. rero mu buryo bwagutse sentare ikwiye kwerekana uburyo bwo gufasha abamaze kwiyegurira ibyo kwemera bariko barahama abantu batavyerekwa. So there is conventional religions. Hari izi nama z'abemera. These conventional religions is like the religions that are known, like the Catholic Church, the n'aya madini Pentecostal atari nka churches and stuff. katolike canke pentecost. But unconventional, Ariko kandi izi aya yandi madini atari muri urwo they are rugero. like those that don't really agree with the mainstream religion. Rero n'ayo madini asa nk'ayatemeranya n'ayo madini ahambaye. Those high Ayari ones. hejuru. Ayari hejuru. So Romans 13 verse 1 says, Abaroma ni 13 murongo wa let mbere. every soul Umushaha wose be cyangwa umutima subject to wose the government, to the governing authorities. wishikane canke wubahe ubutware buriho. For there is no authority except from God. Kuko atabubasha canke ubutware buva ku Mana, So- butava ku Mana. This is not to tell you that you need to go against the governing authorities. Ibi rero si kugira ngo tubabwire ngo muje kugwanya abatware. No, Oya. because Kubera the ko- Bible tells us we need to respect. Kuko Bibiri duhanura kumvira abaganza. It says that the authorities that exist are appointed of God. Kuko abo bashizweho n'Uhoraho. But Ariko rero what if they are bringing laws that are against the will of God? mbega bica bigenda gute iyo bazanye amategeko n'amabwirizwa anyuranye n'ivy'Imana igomba? Let's read. Reka dusome. Go back to Revelation 13 verse 13 and 14. Dusubire hariya mu byashuri mu Yohana 13 murongo wa 13 na 14. So this beast, Kigikoko he doeth great wonders, gikora ibimenyetso bihambaye. so that he maketh fire to come down from heaven on the earth in the sight of men, Kimanura umuriro uva mu ijuru tibukira ku isi mu maso y'abantu. and deceiveth them that dwell on the earth Kizimiza ababa ku isi, by the means of those miracles which he had power to do. ababa ku isi ibimenyetso cyahawe gukorera mu maso ya ca gikoko. Saying to them that dwell on the earth, Kibarira ababa ku isi that they should make an image to the beast, gukora igishushanyo ca gikoko which had the wound by a sword and did live. cari n'uruguma rw'inkota kigahava kibaho. So basically, this nation Aha mu bisanzwe iri hanga is going to convince the people, the citizens, ririho kugira ngo rishobore kwemeza abenegihugu canke ababa muri ryo that they need something similar to the system of the beast. yuko bategerezwa kuba bafise ibisa
na bya bindi byakogwa muri cya gihe cy'igikoko cya mbere. The image of the beast. Ibyo akaba ari byo twise igishushanyo There is cy'igikoko. something we didn't mention. I don't know if Joachim mentioned Hari it. ikintu tutavuze, sinzi ko Joachim yoba yarakivuze, Is that the papacy ni uko ubupapa is a country. ni Vatican is a country. igihugu. Vatikano bwacu ni igihugu. It has representatives all over the world. Gifise abaserukizi ico gihugu ku isi yose, And it uses the power of a state, kandi gikoresha ububasha bw'ibihugu, and it also uses religious power. ariko kandi kikagira n'ubundi bubasha bw'ivy'idini. So in Vatican there is the union of church and state. Rero ni mu gihugu nka Vatikane tubona leta n'idini bidatandukanye. So then the image of the beast Kandi igishushanyo cy'igikoko is naco that the state and the religion we have to be together. naco kigira Decided giti together. leta n'idini nibibe hamwe. So that's what the USA, this leopard-like beast, is going to try to do, convincing the Ni rero people. leta zunze ubumwe za Amerika igereranywa n'igikoko iriko iragerageza gukora, So that they can decide not only on political issues, kugira ngo ntibashobore gusa gufata ingingo mu bijanye n'ivya politike but gusa, also on religious ariko issues. babe bofata ingingo ni mu bijanye no byo kwemera canke vy'idini. Revelation 16 verse 14. Ibyashuri mutumwa Yohana 16 umurongo wa 14. So what they will be doing, Ibyo rizokora, if they accept to do it, it won't be done by God. niba hitamwo gukora ibyo ntibizokorwa n'Imana, For they are spirit of demons, kuko izo ari mpwemu z'abadayimoni performing signs which go out to the kings of the earth. zikora ibimenyetso zija ku bami bo mu isi yose. Because we said we read in verse 13 and 14 that he was working miracles to deceive the people of the Umurongo wa earth. 14 twari twasomye yuko 13-14 yuko kizokora ibimenyetso n'ibitangaza. And those signs are performed by what? Spirits of Ivyo bimenyetso demons. rero bishirwa mu ngiro canke bikorwa n'impwemu z'abadayimoni. So basically, Ibi rero mu bisanzwe miracles will be performed that are similar to the miracles that Jesus did. ibitangaza bizokorwa bizoba vyigana ko ibitangaza Yesu yakoze mu gihe ciwe. It says that even fire will fall from heaven. Kuko twasomye tubona ko n'umuriro uzoshobora gutibuka uvuye mu ijuru. Where in the Bible do we find fire coming from heaven? Mbega ni hehe muri Bibiliya dusanga umuriro ukorokwa uvuye mu ijuru? When Elijah Ni gihe Eliya was praying, yari karasenga, when he was against the priest of Baal. igihe yariko agomba guhinyuza abasenzi ba Bayali. So now Satan is going to do the same None to bring rero fire. Satani from nawe heaven. azokora nk'ivyo nyene, umuriro utibuka uvuye mu And ijuru. then people will be like, that's from God. Abantu bazotangara ati bivuye ku Mana, Because of the things that they are doing kubera yuko ibintu bazoba bariko babona bakora are really marvelous. azoba ari ibintu vy'igitangaza. And then we forget that they are spirits of demons that are doing them. Ntimwibagire yuko impwemu z'abadayimoni arizo zizoba ziriko zirabikora. Verse 14. Umurongo wa 14 Wait, we have already read it, right? twawusomye. Yeah. Revelation 19 verse 20. 19 umurongo wa 20 byashuri umutumwa Then Yohana. the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence. Ico gikoko gifatwa mpiri bona wa muvugishwa w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso mu maso yacu. Which beast is this? Mbega iki ni ikihe gikoko? What was the beast? Iki ni The iki? papacy, the leopard-like. Ni ca kindi cisa n'ingwe. And who is this false prophet then? Mbega uyu muvugishwa w'ibinyoma nawe ninde? Sorry?
What does a prophet do? mbega umuhanuzi cyangwa He umuvugishwa brings a message. azana ubutumwa. So what message did we just read? Mbega n'ubuhe butumwa duhejeje gusoma? Let me go back a bit. To show Reka you. dusubire inyuma gato. Here. And he deceives all that dwell on the earth. Genda baba ku isi bose. And what did he say? In Cyakoze verse 14. 14. Wait. Yes, here. He says, he performs great signs so that he even makes fire come down from heaven. Zokora ibitangaza bikomeye mbere gushika no kumanura umuriro ukamanuka kuva mu ijuru. Yes, verse 14, we just read. 14 Let me read it here. mu nkundire And ndahasomere hano. deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Kizimirisha ababa ku isi ibimenyetso cyahawe gukorera mu maso ya cya gikoko. Saying to them that dwell on the earth Kibarira ababa ku isi that they should make an image to the beast. gukora igishushanyo cya gikoko. So, this false prophet, Aba bavugishwa b'ibinyoma he's saying that they should make an image to the beast. bagomba gushiraho ikimenyetso cy'igikoko. He's telling the people. Babwira abantu ati nimushireho ikimenyetso cy'igikoko. So, that's the false prophet. Abo ni bavugishwa b'ibinyoma Because it's not from God. kubera yuko ibi bitava ku Mana. So, when we go forward, Rero duteye intambwe tuje imbere. the beast we have already seen is the papacy. Igikoko aha twamaze kubonana ubupapa. And then the second beast that we saw Hamwe na cya gikoko cya kabiri. is the false prophet. Munsi yacu tuhabona umuvugishwa w'ibinyoma. Because Kubera he ko acts as a prophet saying that they should make an image that looks like the beast. gikora nk'umuvugishwa cyangwa nk'umuhanuzi kigira giti nimushireho ikimenyetso cy'igikoko. So he's a false prophet because that's not from God. Ni umuvugishwa w'ibinyoma kuko iyo mvugo itava ku Mana. Yes, he says, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. Icyo gikoko rero kizoshobora guhendesha abantu ibyo binyoma kuko cyakoreye ibyo bimenyetso mu maso yacu. Umurongo wa 20 uvuga ngo icyo gikoko gifatwa mpiri nawe wamuvugishwa w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso mu maso yacu akabizimirisha abemera gushirwaho ikimenyetso cya gikoko n'abasenga igishushanyo cyacu. So in other words, Meandi majambo the USA leta zunze ubumwe za Amerika will try to bring back zizogerageza kugarukana the system of the papacy. uburyo bwo gukora bw'ubupapa. That the same system that the papacy was using during the 1260 muri days. bwa bumwe nyene kwa kundi ubupapa bwakora muri cya gihe cya kera. And then Naho rero Luke 21 verse 10 to 11, Luka igice ni cya 21 ku murongo Jesus told us, umurongo wa 10 Yesu yagize ati nation will rise against a nation, amahanga azotera ya kingdom against kingdom, bwami butera ubundi and there will be great earthquake habe zanyamugigima ziteye in ubwoba various places, and famines and mu pestilences, bibanza bitandukanye n'inzara hamwe n'ibiza. and there will be fearful sights and great signs from heavens. Tuzobona ibimenyetso biteye ubwoba biva mu ijuru. So the question is this: Kibazo rero gica kibi. when we see all these signs happening, Iyo tubonye ibi bimenyetso byose biriko birashika, what do we think mbega turaheza tukiyumvira iki about the word of God? kubijanye n'ijambo ry'Imana? Last time I think I spoke about pestilence. I spoke about these verses. Mu gihe giheze naravuze iby'uyu murongo. And I told you that pestilences are like pandemics, Yuko ibiza ari biza like Ebola, nka Ebola, COVID. za COVID, But earthquakes, you see them. ariko za nyamugigima zo murazibona, Wars, you see them. intambara murazibona, And all other many things. hamwe n'ibindi bintu byinshi. So today, Uyu munsi one would wonder,
umuntu ashobora kwibaza, how could the United States be able to do the things that it's doing mbega ni gute leta zunze ubumwe za Amerika zishobora gukora ibi mubona ziriko zirakora if these things were not written in the Word of God? nimba koko ibi bintu bitanditse mu ijambo ry'Imana. I know what it's doing, it's fulfilling prophecy. Ariko ndazi ko ivyo Amerika iriko irakora no gushira mu ngiro icy'ubuhanuzi bwavuze. So God is calling us today Imana rero iriko iraduhamagarira uyu munsi that we should go to the law and to the testimonies. yuko dusubira ku byagezwe no kubishinga intahe. That we don't listen to the false prophet. Kugira ngo twoye kumva umuhanuzi w'ibinyoma. We don't need the image of the beast. Ntidukeneye igishushanyo cy'igikoko. What we need Icyo dukeneye is what God says. ni icyo Imana yavuze. So Liberty Magazine says Ikinyamakuru in 1980, ni mu mwaka wa 1980. if Christians unite, hamwe abakristo boja hamwe we can do anything. dushobora gukora icyo ari cyo We cyose. can pass any law dushobora guca kubira itegeko ryose or any amendment. cyangwa ibwirizwa. Okay. Bugira kandi What is the USA trying to do now? mbega leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zigerageza iki? Who can tell me ninde ashobora a kumbwira coalition that started when Trump entered office? What was it about? urunani rwatanguye igihe The counselors. Trump yashikira amabanga. He made a council of all people from different religions. yaciye ashiraho umugwi udasanzwe w'abantu bavuye mu madini yose. Do you know that? Have you read about that? ibyo muramaze kubisoma. Why? kubera iki? Because he's trying kuko ariko aragerageza to unite gushira hamwe all the religions. amadini yose. And in 1980, mu 1980 he was saying that if Christians would unite, agira ati hamwe abakristo boja hamwe then they can do anything. bashobora gukora ikintu They can pass any law they want. nta rindi bwirizwa cyangwa itegeko ryo batorenga. So they can say, we just need the image of the beast. mu yandi majambo bariko bagira ati We need a system like the papacy. dukeneye uburyo bwo gukora nk'ubw'igipapa. By the way, ariko rero the papacy has been going since the time of Francis. rero ubupapa bwaragiye uhereye mu gihe Has been cya going trying to unite all the religion. I don't know if you bwari have noticed that. bwatanguye nabwo nyene gushira hamwe amadini yose guhera mu And gihe the cya false Francis. prophet, the United States, kandi wa muvugishwa w'ibinyoma ari we leta zunze ubumwe za Amerika is advocating the same principle. nawe ariko agenda kwiragiza ubwo buryo nyene. Okay. None And he continues saying, abandanya agira ati and that's exactly what we intend to do. kandi aho nyene niho twerekeza So nico that's what twerekeza the gukora. USA is trying to do. Ico nico leta zunze ubumwe za That Amerika all the Christians will ziriko unite ziragerageza together. kugira ngo abakristo bose baje hamwe. It doesn't matter the Orthodox, the Catholics, and the tutitayeho Protestant ko muri churches. abakatolika abaorthodoxe n'abandi No, madini if they unite together, abo bose bagiye hamwe then they will enact any law they want. bazoheza bashire mu ngiro itegeko iryo ari ryo ryose bifuza. I'm going to skip this. ibi ndabirengane. Let's go to Revelation 14, verse 6 and tuje mu 7. byahishuriwe umutumwa Yohana 14:6 n'uwindwi. So while the USA and the papacy are trying to have all the religions united together, mbega ni kubera iki leta zunze ubumwe za Amerika while mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zigerageza gushira amadini yose hamwe in this end time, muri iki gihe there is cy'iherezo a message that need to sound. hari ubutumwa bisabwa ko buvugwa. And that's this one, Revelation 14, 6 to 7. ubwo butumwa nabwo n'ubu mu byashira umutumwa Yohana Then I saw another angel fly in the midst of heaven, nuko mbona umumarayika wundi aguruka yatirije having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubwira bari mu isi and to every nation and kindred and tongue and people, ihanga ryose umwako yose n'indimi zose, saying with a loud voice, avuga n'ijwi rirenga fear God and give glory to him, ati mwubahe Imana muyihi
uyihimbaze for the hour of his judgment is come. kuko igihe cy'amateka yayo And they gishitse. worship him that made heaven and earth and the sea Musenge waremye ijuru n'isi n'ibiyaga and the fountains of waters. hamwe n'amasoko y'amazi. So at this moment, Muri uyu mwanya rero God is calling his people to worship God only. Imana iriko ihamagara abantu bayo kugira ngo basenge Imana yonyene. While Satan, Mu gihe Satani nawe uniting with the false prophet, ariko ashira USA, hamwe n'umuvuga n'umuhanuzi w'ibinyoma ari we is Amerika, saying that people should worship the image of the beast. agira ati abantu ahubwo nibasenga igishushanyo cy'igikoko That they should bring back the papal system kugira ngo bagarukane ya ntwaro y'ubupapa which persecuted the saints ya yindi nyene yahamabera mu gihe cya kera, by uniting church and state. mu gushira hamwe leta hamwe n'idini, Political matters and religious matters. ibibazo vya politike bakabisukiranya n'ibibazo vy'idini canke vyo kwemera. God calls you and me. Imana rero iraguhamagara And says, nanje ikampamagara igira iti Fear God wubaha Imana and give glory to him. kandi uyihimbaze For the hour of his judgment has come. kuko igihe c'amateka yayo. Worship him that made heaven and earth. Usenge yaremye ijuru n'isi, Worship the Creator. usenge umuremyi. My brothers and sisters, Bashiki banje na bene data, the last day issues ibibazo vyo mu gihe c'iherezo revolve about worship. bihagaze ku kijanye no gusenga. Who will you worship? Mbega urasenga iki canke nde? The Creator Umuremyi or the beast? canke igikoko? The one who's giving laws that are against what the Creator has given. Ca kindi kitanga amabwirizwa ahabanye n'icumuremyi yavuze. Revelation 14:7 says, worship the Creator. Ivyahishura umutumwa Yohana 14 umurongo w'indwi havuga ngo dusenge waremye ijuru. And in Revelation 13:4 says, worship the beast. Ariko kandi mu vyahishura umutumwa Yohana 13 umurongo wa 4 naho akavuga ngo abandi basenga igikoko. And the lamb-like beast says, worship the image of the beast. Maze cha wa mwagazi w'intama ameze nk'igikoko akavuga ati senga igishushanyo cy'igikoko. So those issues Hari ibibazo rero is authority of God mbega ni ububasha and bw'Imana his word, n'ijambo ryiwe, loyalty to Christ, maze tukaba intamuheba za Kristo and obedience to his no commandments, kumvira byagezwe vyiwe or canke obedience to the laws of men. kumvira ivyagezwe n'abantu. The laws of men that are enacted by this system Rero byagezwe n'abantu byashizweho n'iyi systeme. Revelation 14:12 ends saying, Byahishura umutumwa Yohana 10:14 umurongo wa 12 havuga ati, here is the patience of the saints. aha niho hari kwihangana kw'abera, Here are they bitondera which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus, ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. or the faith of Jesus. Kwizera Yesu. Just the same way, Kandi muri ubwo buryo nyene in the time of Daniel, mu gihe ca Daniyeli, when the king Nebuchadnezzar igihe wa mwami Nebukadineza had a dream, yagira inzozi, but then after having the dream, ariko kandi amaze kugira izo nzozi he transformed the image he saw into pure gold. maze agahindura igishushanyo yabonye mu nzahabu, And then he put the image there maze arakimanika in the plain of Jura, ni hariya mu kiyaya cy'Idura, and then said, maze aragira ati, when you hear the sound of music, nimwumva amajwi y'ibivuga you have to bow down muce mwikubitira hasi cyarimwe and worship this golden beast, kugira ngo musenge iki gishushanyo this image. iki gishushanyo. So at that time, Daniel stood loyal to God. Muri ico gihe niho Daniyeli yahagaze adajugumira mu kumvira Imana. And today, Uyu munsi a world leader
umuyobozi w'iyisi, a powerful nation, ihanga rikomeye is going to try to force God's people rigiye guhamagarira abantu b'Imana ku nguvu to worship contrary to God's word, ngo basenge ibihushanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, to worship the beast and his image, basenge igikoko n'igishushanyo cyayo, as what we read in Revelation 13. nk'uko twamaze kubisoma mu byahishuriwe mu butumwa Yohana 13. And that will be a test in these last days. uyu uzoba ari umunzane kuri umwe wese muri iyi minsi When y'iherezo. this nation, aho iri hanga we have already formed the image of the beast, ryamaze gushyiraho igishushanyo that he has like the same system uniting church and state, rikora muri bwa buryo nyene risukiranya ibya leta hamwe n'iby'idini, then it's going to force people to worship contrary to God's word. yiteguye rero guhatira abantu kugusenga mu buryo buhushanye n'ikijambo ry'Imana rivuga. But as Daniel decided to not do it, nk'uko Daniyeli yahisemo kudakora ivyo, God's people are required to also refuse to fall down. abantu b'Imana na bugingo n'ubu barasabwa kwiyamiriza ico ki. Daniel, Mishael, Daniyeli, Mikayeli, Hananiah, and Azariah, Ananiya na Azariya they refused to bow down to the image. baranse gufukamira ico They gishushanyo. say we will worship the Creator God. ati tuzosenga uhoraho Imana. Today, uyu munsi there are laws that have been enacted by men, hari amategeko ariko arashigwaho n'abantu, and those are the basis of worship kandi today. ayo niho The hahagaze- majority, niho hahagaze ibyo gusenga uyu munsi mu gitigiri nyamwinshi the cy'abantu, majority is following those kandi teachings. gitigiri nyamwinshi kiriko gikurikira izo nyigisho, The same way in the time of Daniel, nk'uko byari mu gihe cya Daniyeli. everyone bowed down to the image, uwo ari we wese mu bari aho yikubise kuri icyo except gisenge. Hananiah, Mishael, and Azariah. havuyemwo Hananiya, Mishayeli na Azariya. What will you choose? mbega wewe uzohitamwo iki? To bow down to the image, gufukamira igishushanyo or to say, canke kuvuga uti I will stand for God. nzohagarara mu ruhande rw'Uhoraho, I will do and I will follow nzokora kandi nkurikire the teachings of God. inyigisho z'Imana. But you know what he said? mbega murazi ico yavuze? They were threatened that if you don't bow down, babwiwe ati nimutikubita hasi you will be thrown into the furnace of fire. muratererwa mu itanure ry'umuriro. And the same way the papacy was doing, kandi muri bwa buryo nyene ingoma y'ubupapa yabikora, those who refuse to obey, abatazokumvira they will be persecuted. bazohamwa, Some will be killed. mbere bamwe bicwe. And Jesus says, maze Yesu akagira ati will you choose me? mbega urampitamwo? Will you choose my word instead of the teachings of men? mbega urahitamwo ijambo ryanje mu gishingo c'inyigisho z'abantu? This is a time uyu n'umwanya when we need to understand the things that are happening in the world. dusabwa gutahura ibiriko biraba ahatuzengurutse muri ino si. The reason why the USA has a big influence in the world is none other imvo ituma leta zunze ubumwe za Amerika zifise ubwaku bwo hejuru ku isi nta yindi, is so that soon and very ni soon ukugira ngo vuba kandi vuba bwangu these laws that restrict freedom of religion aya mategeko azobuza umwidegemvyo wo kwemera can be enacted. kugira ngo ashigwe mu ngiro, And one of them kandi rimwe muri yo will be forcing people to worship on a false Sabbath. ni ukugobera abantu gusenga ku isabato y'ikinyoma. And you have a choice to kandi make. amahitamwo n'ayawe. My brothers and my sisters, bene data na bashiki banje, you have been given a decision card. mwahawe ayo makarata yo gufatirako ingingo cyangwa icyemezo, You can fill them. murashobora kuyuzuriza. And you can, I have just two here.
kandi ndafise gusa ingingo zibiri hano, but I think you have also other ones on your card, ariko nizera ko ufise like 3 of them. nka zitatu muri izo ngaho kuri ayo But kara. above there is 1 and 2, which are the ones that I have. Rero haruguru hari ingingo ya mbere n'iya kabiri nanje nasize hariya. The first one is, I want to be loyal to God Ya mbere igira iti ndagomba kuba umwizigirwa ku Mana and worship Him only. kandi aba ariyo nsenga yonyene. If that's your decision, write it down on number 1. Ico ni cyaba aricyo cyifuzo cyawe uyishira ko akamenyetso yandike cyangwa yandike Or you utayishyize. say, I want to follow God's word only in regard to worship. Ahandi ukagira uti ngomba gukurikira cyangwa kujanirana n'ijambo They are ryiwe mu almost the kibazo same. cyo gusenga. Bisa nk'ibyegeranye. You can choose both. Urashobora kubihitamwo byose. And then you can choose in the rest there and try to feel it. Maze mu zindi zisigaye hariya urashobora gutikinga aho ugomba kwemeza. Because when you learn the truth, Kubera yuko iyo umaze kwiga ukuri you have to choose to follow it or not. urahabwa amahirwe yo guhitamo nimba wowe ukurikira uko kuri cyangwa utogukura. And this is an opportunity God is giving you. Kandi ayo niyo to decide. mahirwe Imana iguhaye ngo uhitemo. And then you can fill the other questions. Maze urashobora no kuzuriza ibindi bibazo hariya. Say, if you have a prayer request, you can put it on. Bayo ufise umutwaro wifuza gusengerwa uwandike. If you have a question, you can put it on. Ufise n'ikibazo ugishireho. And if you don't mind, you can add your details, your address details. Bitagize icyo bigutwara udushirire ko n'umwirondoro wawe aho uherereye Then n'ibindi maybe we can be in touch. We can talk to you. kugira ngo bishobotse tuze tubandanye tuvugana nawe. So before I pray, Mbere yuko nsenga I want to ask, nagomba nsabe how many have understood that the USA is in the Bible? How many here have understood that the United States of America is in the Bible? ni bangahe batahuye noneho bari hano yuko leta zunze ubumwe za Amerika ziri muri Bibiliya, zivugwa muri Bibiliya? Those who did not understand clearly, you can ask a question and we'll try abato to answer them. batahuye neza mwokwandikiya. But I see that the majority has understood ariko it. nabonye yuko gitigiri nyamwinshi. And this is very important because the USA is going to play a big role in these end times. cyane kubera yuko leta zunze ubumwe za Amerika zifise uruhara rudasanzwe mu bizokoreka muri ibi bihe bya nyuma. So let's pray. None rero mudukundire dusenge. Our Father God, Data Mana, we thank you for your word. turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Lord, you tell us things before they take place. Mwami tubwira ibintu n'imbere yuko biba. This book of Revelation was written long ago. Iki gitabo cy'ibyahishuriwe cyanditswe mu gihe cya kera. Almost 2,000 years ago. Ni nkaho haheze imyaka 2000. And you knew exactly what was going to take place. Kandi wari uzi udakekiranye bizoba. And we see that all the things that have been prophesied have taken place and other things are taking place in our eyes. None rero turamaze kubona yuko ibyo wahanuye byose byabaye mbere n'ibitaraba biriko biraba. And we believe that things will exactly come to pass as you predicted them. None twizera yuko ibintu bizobandanya kuba nkuko wabihanuye. Help us, Lord, None dufashe Mwami to stand true to you. kugira ngo duhagarare turaba abizigirwa kuri wewe. I pray for each one of us in this place Ndasengeye umwe wese mu bari muri kino kibanza that you may give us your Holy Spirit to have an understanding of your will, kugira ngo bahe umwanda wa mpemu yera kugira ngo bashobore gutahura ishaka ryawe, so that we may not be deceived by the enemy, kugira ngo ntidushobore guhendwa n'umugwanizi, but that we may know
what God has taught us, ariko dutahura icyo Imana yatwigishije, that we may stand and refuse to worship the beast and his image. maze duhagarare dushikamye kwiyamiriza gusenga igishushanyo cy'igikoko. Continue leading us and blessing us, bandanya kuturongora no kuduhezagira, and bless all the people who have come here to this kandi place. uhezagira umuntu wese ashoboye gushika hano muri kino kibanza. Bless their families, uhezagira imiryango yabo, and most importantly, prepare us to be ready for your second coming. kandi mu buryo budasanzwe dutegure kuzoba twiteguye mu gihe uzoba ugarutse ubwa We kabiri. thank you, Lord, for hearing our prayers, turagushimiye mwami kuko wumvise gusenga kwacu, and believe that you're going to answer it maze tukizera yuko ugiye kutwishura according to your will. nk'uko ugomba, In the name of Jesus Christ. mu izina rya Yesu Kristo, Amen. amen.